Ndabaramukije bakunze Pam Channel TV mu kintu kiganiro cacu Smart Mind. Nkuko nkunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi ni wundi munsi wa gatatu nkuko vyama twama twakira abatumire batandukanye bavuye mu mashirahamwe atandukanye canke bafise ivyo bakora. Uno munsi rero twakira abavuye mwishirahamwe Visit Burundi, aho Visit Burundi iriko irategurira igikorwa yise Burundi Tourism Week, aho ari igikorwa kizomara imisi 4 kiriko kirabera hano mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati, aho mbere azobara akaryo keza ko kumenyekanisha Uburundi n'ibikorerwa mu Burundi. Abo batumire nabo ni Alda hamwe na Rodrigue, bagomba batuyagire neza icari cyo Burundi Tourism Week n'ingene itunganijwe. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Muri Pam Channel TV niteka kuri twebwe kubakira ni babiri. Nibaza ko nkuko abongereza babiduhanuye Ladies First. Alda Iteriteka niwe tuza kwakirwa mbere. Alda Iteriteka agejwe byo gutunganya ibi art, culture, artisanat muri Visit Burundi. Reka tukumwaza kwivuga karibu Alda. Murakoze cyane kunyakira. Ndaramukije abakunzi ba Smart Mind n'abakunzi ba Visit Burundi bose aho bari. Ku mazina nitwa Iteriteka Alda nko aje kubivuga, nkaba ndi muri département ya art, culture et artisanat. Yes, merci beaucoup. Nkuko muvyumvise turi kumwe n'ubundi ni Rodrigue Nibigira Rodrigue, merci beaucoup kuba uri kumwe natwe aussi. Wowe ndamaze kumenyera cyane mu bikorwa bya Visit Burundi. Alda niwe akunda kunyegeza gatoya. Ariko Rodrigue aramenyerewe cyane, surtout ko ari mu bikorwa nibaza ko byo gutunganya ibirori événementiel mu Burundi. Kaze Rodrigue. Murakoze cyane. Ndaramukije abakunzi ba Pam Channel TV na Smart Mind, kiganiro Smart Mind, mukaba muri Smart nyene. Nkuko abivuze nitwa Rodrigue, nkaba ndi umwe mu bagize Visit Burundi, nkaba ndi mu gisata ca événementiel. Yes. Murakoze twidondora tumvise cyo na Rodrigue kumwe na Alda. Ariko Visit Burundi imaze imyaka 4, ukimara imyaka 4 kuzivuka. Hama uno munsi hari abana bari bafite imyaka 10 mukivuka, no munsi bafite imyaka 14 n'15 batangiye gutahura no kumva Visit Burundi, ariko tarayicabura neza. Mwe basigurira Rakoze cyane. Visit Burundi ni agence ya promotion na développement tourisme mu Burundi, ariho initiative y'abajeune yaje kugira duteze imbere igisata c'abakerarugendo. Nkuko babivuze imyaka 4 iraheze, kuko hari mu kwa gatanu imyaka 4 iraheze. Eko nico novuga, Visit Burundi yaje kugira ifashe guteza imbere igisata c'abakerarugendo mu gihugu cacu ciza. Abivuze neza, icyo nokongeramo nkuko turabajene twabonye igihugu cacu dimwe dufise ibyiza tukabura ingene tuvyerekana. Umuntu waragenda no kuri Google kandika Burundi cyangwa iki baguha amafoto atariyo. Rero tuja hamwe tukavuga ati gute iki abanyamahanga batuzi ku indi visage itariyo, reka tuje hamwe twerekane visage nyakuri Uburundi bufise. Niho hamwe twaciye tuja hamwe turatangura. Umuntu wese agiye no kuri Tanganyika agafata agafoto keza ugashira ko hashtag y'Uburundi cyangwa Visit Burundi, zijya image za kera zitangura kuvaho ibiki. Pour le moment naho ugenda kuri Google kandi ku Burundi urabona ibiranga Uburundi byiza. Ego umva bya bindi bya kera tuko turabikuraho. Uno munsi rero murishima ku gikorwa mu maze imyaka 4. Nukuri mu myaka 4 twovuga ni objectif yacu aho dushaka kugera ntiturahashika 100%. Mais nashobora kuvuga ko nka 80 turastangwe kwishika ko bukebuke.
kuko umuntu twatanguye bavuga ati aba ntibazi ibyo barimo cyangwa aba bazanye ibiki cyangwa aba bariko barakopya me batazi ko visit ni nyinshi nta muntu yatanguje ikintu ngaha kandi ubwenge burarahugwa ingene tugenda niko tugenda turiga twese ego kandi n'ukuri uburyo mwatanguye n'ingene muri ko murakora biratandukanye cyane ya beaucoup de professionnalisme mu byo mukora on vous encourage n'ibikorwa mubona ko mufise ku mutima mvuga ati mufise icyo mushaka gusigira runo rungano rwacu ce qui est bien déjà ariko uno munsi nibaza ko hariyo ikintu mubona ko gikenewe muri ico gisatanya cy'ubukerarugendo kibaragishinga ni igiki bagihari ego nkuko mugenzanje aje kubivuga si byose tumaze gushikako kubyo twari twihaye ko tuzoshikako haracariho nyene kakantu canke ba bantu batabitahura kumwe natwe canke kumwe n'abandi bamaze kuza kwifatanya natwe donc nico kibuze twebwe ico dushaka nuko umurundi wese ahari hari abantu bashibaze ko Visit Burundi ari iwacu Visit Burundi si gwacu Visit Burundi ni umurundi wese akunda igihugu ciwe araho rero kuba Visit Burundi ari ya twese turiko dushaka guhimiriza abantu batuvyumve kumwe hama dushira ingufu twese mu ico gisata ako kantu niko kabuze hariho abavyumva n'abatavyumva ego two rero dushaka gusaba abo bantu batavyumva bagerageze kubana natwe no kumva no kubitahura ubashigikira nibaza ko ariho muri yo muko murategura n'umugambi w'indwi cyangwa w'iminsi yahariwe ubukerarugendo mu Burundi mwise Burundi Tourism Week ari naco gikorwa uno munsi nyamukuru nibaza ko muko murakorera ko mukurangiza umwaka wa 2024 est-ce que yoba ari muri uwo mutima kuvuga ati abatarabitahura babitahura ego cyane kubera urabona après covid gisata statistique y'abakerarugendo acigabanuka ni nta ngenzi twasubiye kuronka mais aussi ntwagenda kwigisha aba étranger ngo baze gukunda igihugu natwe bwenge n'ubwacu abarundi tutakizi none woratira igihugu cawe uyundi gute nawe wenyene utakizi niho rero twaciye tuvuga tuti tugira twankuhaje tourisme intérieur canke régional kugira abantu babone yuko igisata cacu naho covid yajemwo turacabandanya kandi kiracabandanya kugendego ego shaka rero mudufashe gutahura neza iyo Burundi Tourism Week ni iki mushaka kwerekana ni igikorwa gitunganije gute ndibaza ko muraza ko ujeje gutunganya bizobera muri ico gikorwa hamuna wajije gutunganya ibirori nibaza ko dufise abantu beza ngo dusigurira neza ibingene iyo ndwi yahariwe ubukerarugendo mu Burundi izo ari edition ya mbere mutubwire neza nakahe kabijya kazoba kari muri iyo ndwi cyangwa muri iyo minsi ine mu ko muradutegurira ni igiki cyo tumajewe Brandi nitabira iyo Burundi Tourism Week izo bitunganije gute mereye kuri wowe Alda ego urakoze cyane uvuze ni igiki dushaka gutanga kugira twerekane igituma iyo Burundi Tourism Week tuyigize ni kugira dutange image iri rassurante ku ba investisseurs mu gihugu cacu hariho abantu benshi nk'abo mu mahanga bashobora kuba batinya kuza kuinvestisa ngaha muga turabatumiriye ni kugira babone yuko sibo bonyene bazoba bari mu ico gisata niho rero twace dutumira abari mu gisata bose c'abakerarugendo canke n'abavyumva kumwe natwe bavuga ati reka tubashigikire muri ico gikorwa ko turafise aba sponsor batari muri ico gisata mugabo bavuze bati kuko tukunda igihugu cacu kandi dukeneye ko tourisme iduga mu gihugu cacu reka dushigikire muri ico gikorwa ego hamukungene ibyo bitunganijwe nkuko mwabivuze ari gutunganya ibirori nkuko bitunganijwe ko tuzotangura itariki 11 gushika itariki 14 zo Kigarama ukuntu bimeze nuko mu imisi 3 hazoba ariyo expo nkuko yabivuze mugenzanje nuko twatumiriye abari mu gisata cha tourisme aho hari ama hotel ama restaurant ama coffee shop
n'abantu bifuza kwifatanya natwe kuko kumva nkuko yabivuze Uburundi si bwatwe twenyene Uburundi bwatwese kugira ujya mu nyamahanga aze kwemvetisa ngaha nuko hakenewe effort y'umurundi wese niho twaciye dutumira iyo misi 3 izoba ari misi ya expo ikazobibera ajya kuri Place de l'Indépendance umuntu wese aratumiwe umurundi wese kuvizita aze arabe ibikoregwaho hazoba hariho ama restaurant hazoba hari iki abavyeyi bazane abana baze yamfungurwa yahora agenda jo muri restaurant akayijya wenyene azana umuryango afungure umaze gufungura ni hahandi hazoba ari byinshi hariho abana bazona bakeneye hazoba hariho ama restaurant hanamba hari bazane ama service yabo ukunda wumva Club du Lac bon umva za aya hotel nyine akomeye hose azoba hari afise ama stand yabo ariko barerekana ama service yabo batanga hariya iwabo kandi igihari nuko ibi ama prix hariya siyo azoba ari muri mu expo hazoba ari akabijya yuko hazoba hari ama edition parce que hariya azoba hari chic novuga ngo hari chic cyangwa iki ariko amaze kuja hajya muri centre ville ku Place de l'Indépendance agashira ko ibintu byabo ni kuvuga ko hazoba hariyo ama prix ari hasi cyane atari cyo kimwe nko ku kibanza muri yo misi 3 hari umunsi wahariwe azoba ari wa sport aho tuzokina hazoba ariyo match ya kandi si kuvuga ngo ni tennis twahisemo tennis kubera dushaka nayo nyene tu ije hejuru umva pour le moment uvuze sport nga mu Burundi umenga ni football na basket pour le moment umenga basket kwandira amaze kuduga kurusha football ugasanga hariyo izindi sport zihari bari kubaribagira ego niho twace duhitamwo tennis hakazoba hariho na n'umunsi wa farm trip aho tuzogira urugendo tuva ngaha tuja imwaro aho tuzosanga aho ibintu byinshi tukiga kuko akenshi ama histoire rigiye twayize mu mashuri ku ntebe y'ishuri tukabisiga hajya me ugasanga ugiye ku masite ngaha barakwigisha ya histoire do A jusqu'à Z mu kukwigisha sikuvuga nk'ujya mwigisha ari hajya imbere kuri tableau akakubwira akandika umenga ibyo yaborotse nawe nyene akabikubwira me ushitseho nko ego nko ngaho imwaro barakwigisha ingene utegura zanja zabakera bafungura apana twebwe bya bindi tujya amafiriti gusa cyangwa iki umba barakwereka ingene bazitegura kuva ku ntango gushika zishe kandi ukazifungura kandi ukumva kakanovera keza hama hakazoba hariho n'umunsi wa soirée d'oga aho naho nyene abenshi ariko ni novuga tuzokwinjira par invitation ego naho nyene hazoba muri yo hari n'imisi 2 y'ama conference iyo conference hazoba yatumiwa abantu benshi bari muri iki gisata ciwacu ca tourisme kugira twige mu kwiga hariho ingorane ahantu hose umuntu arakora ikintu ariko gasanga ariko araba frene n'ingorane kanaka yego umva aho hazoba ari abapone bazoba ariko turagira ama débat abo muri leta ibiki hose kugira umuntu atorere inyishu ihari kugira igisata ciwacu kiduge hejuru urakoze ndamongereye ko gato kuri ico kuri question ya expo nti azoba ama hotel gusa canke ama restaurant mais aussi nitwibagire na babantu bakoresha amaboko ibintu vyabo aba artiste hariho nk'ujya muntu dufate nka hari shugwe ngaha none iyo vase y'ishugwe yakozwe gute uwo muntu ifuko nawe ashikirwa nituzo kwibagira no muri musée vivant bakora ubuntu dukunda kwambara bakora ama tableau bakora iki ariho rero yatumiriye imiryango canke umuntu wese yifuza azoce kuri stand kugira abashigikire kuko yo haca agaca abona
decor ndaronsa akantu ka decor ko mu nzu no gasiga mugabo kaguze na wa muntu abashikiriwe ego cyane ego urumva ko Burundi Tourism Week izoba ari ikintu kije gushika ku munyagihugu neza kumwumvisha icari cyo ibiranga Burundi n'ibwiza bw'u Burundi ariko nshaka mu dusigurire neza kamwe mbe nk'ubu muravuze ati hazoba ari expo akaba hazoriho n'ama conference mbe bitunganije gute ni bande batumiwe muri expo ni bande batumiwe muri conference est-ce que ubyifuza wese arahamagariwe Burundi Tourism Week izoba irekuriwe igabuye gute mu bisata bitandukanye izoba ifise ego urakoze cyane tourisme ntihagaze gusa tourisme ni ikintu kinini gifatiye mu gihugu ikintu cyose kiri mu gihugu musanzwe kiba kirimo tourisme bisigura ko kuri kote ya expo kamera ngo warumbarije kuri kote ya expo hazba hariho amastand aragugwa turafise site web ya Burundi Tourism Week ugiye kwinjiramo muri iyo site web bivaye na kategori urimwo niho wiyandikisha ugacubona igikenewe kuri uwo muntu urakenewe gura stand n'umuntu wese ari mu gisata c'abakera rugendo n'umuntu wese afise produits ziri made in Burundi kuko tuko dushira imbere ibintu bikozwe ngahi wacu urumva hama kuri forum naho ni n'umuntu wese avyifuza kuko navyo nyene barabirihira hama abatumiwe aba paneliste nkuko yavuze ni abantu kuri forum barariha naho nyene kugira injire baze gukurikirana ego birarihirwa naho navuze ko ugiye kuri site web ubisanga ko byose ukungene bigenda hama kuri aba paneliste n'abantu bari ba specialize muri ico gisata aussi ni nk'aba n'aba sponsor bacu bazoja muri panel hama umuntu avuge ikimubangamiye bijanye n'igisata arimwo nimba ari hotel azovuga ikimubangamiye nimba ari wa tour opérateur uko nyene nimba ari ba artiste uko nyene ego uvuga zo bariyo panel hamwe n'abantu bari mu bisata cyane cyane bikora muri tourisme kugira habeho ikiyago cyo kunagura ibibazo cyane byo kurabine bashobora kunagura mu secteur touristique mbe ni giki mwiteze muri kino gikorwa inyuma y'ivyo byose yo kushiraho iyo exposition yo kwigisha cyangwa gushiraho izo nama zo gusabikanya ivyumviro mwiteze iki inyuma y'ivyo Okay, murakoze ico twiteze nuko muri iki gisata ciwacu kiduga nkuko yabivuze ati igisata ca tourisme gifasha igihugu cyose kandi n'umuntu wese ndagwaye akarorero nk'umu étranger uyo aje kuvizita igihugu ciwacu aje kuri aéroport kwanza atangura kuriha visa kubera yinjiye muri gihugu ciwacu umva amahera yinjiye muri leta avuye kuri aéroport agenda direct kuri hotel ashikiye kuri hotel afashe chambre iyo chambre arayishe amahera hotel iratanguye kuronka utwiwe kuri hotel nyene ategerezwa gufungura wa murimyi wa hariya hasi yarimye nambari biharage cankwe akarima ivyo biraya bakagira amafiriti cankwe iki ategerezwa nawe yaragurishije kugira hotel igure bya bifungurwa bagire bamutekere wa muntuze umva nawe nyene hariya yaronsa amahera agiye gutembera kuri amasite touristique y'iwacu ngaha ategerezwa kuriha kugira yinjire kandi mu kwinjira mu étranger ku masite yose ubu novuga ko biko biraza ariha mu mahera $1 y'agaciro ari mu étranger urumva amaze kuriha ni kuvuga wa wundi ari hajya aronse nawe utwiwe kandi nujya akora isuku hajya ahantu araronka amahera urumva ko ikintu cha tourisme kikuvra igihugu cyose niho handi umugenzanje yavuze ko tourisme ni twese niko gusa babona ati bajya bari muri tourisme bajya katubarekere byabo ariko ntibamenye ko byose ni bizungurukira twese hamwe rero ikizoba kigire nuko duteza igihugu ciwacu imbere
mu kugiteza imbere niho baba investisseur bazoza bashaka ku investisa nga mu Burundi babonye ko cya gihugu ari ngenderwa kandi kimeze neza. Ego navuze ko hazoba harimo na farm trip. Okay, iyo farm trip nayo gushaka mu isigure neza bayumve batahura icari izoba ari mu biki, izoba ari n'ibiki, n'akaya kanovera izoba ifise n'ibiki, bintu abantu umuntu ashobora kuvuga ati jewe sinzogenda muri expo, nshaka kugenda muri farm trip, naho azobona iki? Okay, murakoze cyane. Nkuko yabivuze, farm trip izobera Imwaro. Ndibaza ku bantu dukunda kubona abantu baja gutembera ruguru canke nko muri twebwe nyene ntitwigera tuja Imwaro. Muga turibagiye ko Imwaro hariho ahantu hari educative kwa Miganda. Kwa Miganda yagize centre iri educative ku bantu bashaka kwiga kahise. Ariho bazobereka amariti ya kera, hazoba hari abantu batambira, hazoba hari za fungurwa yavuga. Twe tumenyereye amafiriti, umuceri, mugabo eske uramaze kurya amateke canke ikijumbu cokeje canke intete ziteke mu nkono? Niho rero azoba arakaryo keza kuko bavyumviriza. Ntituzoja no ngaho gusa, tuja no kwa Mota hajya bahambira ba reine mère, no ku Gasumo ka Mwaro tuzohabona. Umva ko ari ikintu kuri abanyabujumbura, surtout les citadins, nakaryo keza ko gutahura ce qui est Serubundi, que côté gastronomie, urumva ko hazo harimo ibintu byo kurya, hazo harimo ikintu cyo kumenya aussi mwavuze ibintu byo gutamba, danse traditionnelle, mwavuze ko bizoba birimo amariti ya kera. Umva nibaza ko ari akaryo keza umva kuri iyo forme. Hama kubijanye na dernier jour, hajya mwavuze ati soirée de gala, n'ubwo ibintu yabivuze soirée de gala naho kubera iki hazoba harimo ibiki muri soirée de gala? Soirée de gala niho nahantu n'umunsi dora dutumira abambassadeur, abaministre, hazoba arakaryo ko gutanga ubushimwe mu bigenjeje neza cyangwa abateje imbere muri iki gisata cy'iwacu cya tourisme. Muri cyo numva nkuko nabibabwiye, hazoba ariho meilleur hôtel yigenjeje neza, hakazoba ariho meilleur restaurant, hakazoba ariho meilleur tour opérateur nkuko yabivuze, aba tour opérateur batwara abagide biki. Hama hakazoba ariho na technique, uvuze tour opérateur, umuntu atari muri domaine ashobora kudatahura neza, n'ama agence touristique. Yego, atembereza abantu. Yigejeje neza cyangwa yatwaye abantu ingenzi menshi. Hakazoba hariho tutibagiye, kuko nkuko nakubwiye ko image tuko turadandaza Burundi bw'iwacu, twavuze ko hazobaho meilleure photo, qui veut dire que dutumire umuntu wese. Ntidutumire umuntu wese afise ngo yitwa mu photographe, dutumire umuntu wese nawe yoba afise telefone ifotora neza, akiyandikisha, hama akandikisha iyo foto yiwe, agashira kuri page yiwe, agataginga visit bond na hashtag tuzoca tumuha, hama jiri yo izoraba mwa ya mafoto batadinze visit bond hamwe na hashtag twabasavye ifoto yakunzwe. Kuko urumva jiri izokora ku bwayo, hamwe hariho n'amavote y'abantu, kuko urumva ko umuntu wese arashobora kubona iyi foto ni nziza, ubundi akavuga ngo yagize nabi cyangwa yashize lumiere nyinshi cyangwa iki, ariko izogira amaje menshi, amajiri nabonye bakabona ko ifise amakatalogue yabo bashaka, nizo izoronka agashimo. Nkuko mugenzi wanje yabivuze, kuva itariki 10 gushika itariki 12 niho hazoba iyo semaine ya restaurant, semaine café, aho jury izoca mu ma restaurant, ma café, ma hotel menshi yemeye kuzokorana natwe, akaba ari naho bazo testinga ico kintu, aho umuntu azotanga specialité yiwe ati uko nuko. Haba jury niyo izoca imenya ati uyu
bivanye n'ibyo dusaba nk'uko bavuze catalogue jure ibifise isaba ivuga ati umuntu akwije ibi n'ibi 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 yego hama natubwiye ko zoba rimwe ibikorwa byinshi zoba rimwe guhabwa ubushimwe ku ma hotel ku ma restaurant ku ma resto cafe ahari hano mu gihugu hamwe no kubajanye no kubijanye no ma image bazoba bafasha amasanamu meza agaragaza igihugu cacu mbe ivyo bikorwa byo bizoba bitunganije gute niki mwifuza gushira mu mitima y'abo bantu bazoronka ubwo bushimwe ego urakoze cyane nk'uko umugenzi wanje yari yabivuze kuva itariki 10 gushika itariki 12 z'ukwezi kwa Kigarama hariho aho jury izotembera mu ivyo bisata byose kugira abariyo ivuga ati iki gisata nico best hotel best restaurant ivyo byose umva jury nizohitamwo ati aba nibo bigenjeje neza kandi nubakwiriye ubu bushimwe kandi turiteze yuko tunifuza ko son excellence monsieur le président de la République du Burundi aduteye iteka ko ari we yotanga ubwo bushimwe kuko uraze umujeune akoze ico kintu agahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza biraryoshe cyane biratera n'intege biramarka n'ikintu kidasanzwe hama ikindi kintu arashobora kuba ari abanyamahanga canke abarundi baba mu mahanga bashobora kuvuga ati initiative ni nziza ndashaka kuyishigikira mbe mwo mwarategekanije uburyo bwo kudasiga ku ruhande umuntu nashobora kuvuga ati ndashaka gushigikira muri kino gikorwa uburyo burahari ufise uwiyumviriye akabona igikorwa turiko turakora ko kimuryoheye cyangwa nawe ashaka guteza imbere ama platform ya Visit Burundi aruguruye hose ashaka arashobora kutwandikira turashobora kumubwira ukuntu yo bigenza ego murakoze cyane ikibazo cya nyuma numva no nibaza ko mwamufise nko mu bikorwa byose ntihaburamo amadefi bogamizi zibamo bemwebwe niki mushobora kuba musaba abo baba babishoboye haba ku ruhande rw'abigenga cyangwa ku ruhande rwa leta bashobora gushirizaho nk'inguvu kugira iki gisata turiko murakoreramo gikomeze gutera imbere canke guhurumbirwa na benshi yego urakoze cyane twebwe ico tubatumirira nuko baza kwinvestisa mu cyo gisata kandi babane natwe mu kintu tuba two turategura kugira badufate mu mugongo nari nakivuze ubwa mbere yuko wewe umaze kubikunda ico kintu hama ugahimiriza umu investisseur wo hanze aze ku investissa mu ico gihugu cyangwa ko investissa mu iyo secteur ya tourisme je ndibaza no mu bindi bihugu tourisme develop cyane natubwire dukeneye yuko iyo tourisme yacu yo ngaha mu gihugu cyacu Burundi iba developer kubera nka initiative twihaye nka Visit Burundi nuko u Burundi buba parmi les 20 destinations d'Afrique rero turasavye kandi birashoboka cyane twese hamwe tubikoreye hamwe byose birashoboka yego murakoze cyane sinzi ko hazoba hariho akandi kabijya mwatubikiye cyangwa mwatashatse kutubwira mwumva ko bon parlons aussi de ça ariko ku bwanje numva nyuzwe nibyo muriko murategura nka Pam cyane turabateye intege en tout cas courage kugira umwa izindi initiative cyangwa izindi organisation nka zitatu zikora ibikorwa nk'ibi nibaza ko l'objectif yo kwameliora le tourisme mu Burundi tuba twishitseko nimba hari akandi kantu bagiye kuvuga cyangwa mwumva ko mufise ku mutima mushaka gushikiriza abakunzi Pam Channel TV akaryo naka imbere yuko turangiza ikiganiro Murakoze cyane abakunzi ba Pam Channel TV turabahaye ikaze abayikurikirana bafise ibyabo bashaka kumenyekanisha karibu cyane muri Burundi Tourism Week kandi twongera dushimira abantu bama badufata mu mugongo n'aba partenaires bacu tugiye nko kuri Burundi Tourism Week turashimiye cyane Zion Beach kubona yari itabye cyane iki gikorwa ikadufata mu mugongo turashimiye Fabrimental turashimiye n'aba organisateurs du Miganda Ikaze Ventura ama hotel ariyo Royal Palace DCC Club Dirac abantu bose badushigikira abantu bose bamwe badushigikira kuva tugitangura gushika n'ubu zakinju aba partenaires bacu turabashimiye cyane n'abandi bashasha mushaka kuza guterera mu ico gikorwa ntiturahagarika karibu cyane
tutibagiye n'amamedia N'amamedia. pamushane bose Pamacano turabashimiye kazoza bose amamedia yose aguma dufata mu bwoko turabashimiye Voilà, natwe turabateye intege cyane Visit Burundi muko mukora igikorwa ciza cyane mu iterambere ry'igihugu. En tout cas, on vous encourage abantu bose bakurikirana kino kiganiro uno munsi mu gukora ikiganiro kuri special kaze cyane muri Burundi Tourism Week izotangura itariki 11 irangire 14 ikibanza Zion Beach hamwe kuri Place de l'Indépendance comme exposition. guhera sangapi gushika sangapi? Expo ni guhera 8h gushika 19h. ama conference Ama conference ni kuva 8h gushika 13h. Yes, mwavyumvise bakunzi ba Pam Channel TV, bakunzi ba tourisme mu Burundi. Iyi gahunda niyo yaharageze deja kurikirana ibikorwa canke ibikorwa by'abarundi made in Burundi kugira dukomeze guteza imbere igihugu cyacu na kino gisata. Merci beaucoup abo muri Visit Burundi mwaduteye iteka muraza tugaza ko nitwashimira kandi kwakenera muzotwitaba. Murakoze cyane. Turahari namwe mwakoze cyane. Voilà, nuko let's meet again next week mu kindi kiganiro nk'ikinyeneri Brandine Zihindura kuri Pam Channel TV. Merci.